Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa mu karere, aho tugiye kugaruka ku makuru arabana n'umutekano uri kuvugwa mu karere, ndetse tukaza no kugaruka ku kibazo gikomeye cyane kandi giteye ubwoba kiriko kiraboneka mu gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare abapolisi bafise ikibazo gikomeye cyane cy'uburwayi bwo mu mutwe, benshi bakemeza ko byose biriko biraterwa n'ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibitaro byo mu Kamenge mu Burundi byita ku bafise ibibazo byo mu mutwe biratangaza ko byugarijwe n'ikibazo gikomeye c'umubare munini w'abasirikare abapolisi n'abacungagereza bari kubigana bagaragaza ibibazo byo mu mutwe, kandi bikaba ari ibibazo bikomeye cyane bishobora no kudakira, ariko bakemeza ko byose biriko biraterwa n'ubuzima bubi babayemo ndetse n'uburyo ki bariko barakoreshwa muri ino minsi, aho bari gukoreshwa ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba, nyine bituma bagira ikibazo gikomeye cyane mu mutwe, benshi bakaba barwaye bikomeye cyane, kandi abarongoye ibyo bitaro bakaba bemeza ko rwose no gukira bigoye cyane, kuko benshi baza baramaze kwangirika bikomeye cyane. Benshi ibi bikaza bishimangira ibimaze iminsi bivugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahemukira igihugu ciwe, ndetse ko yamaze gusambura burundu igisirikare c'u Burundi kubera ibikorwa biteye isoni kandi bibabaje abasoda b'u Burundi bariko barakorerwa, aho bari kurungikwa muri Kongo, umubare munini ukicwa na M23, abandi bagafatwa mpiri, abandi bakanga kurwana bakagaruka mu gihugu cy'u Burundi, bamwe bakicwa abandi bakaba bapfungiwe mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho bamwe muri bo baciriwe umunyororo wo gufungwa kuva ku myaka 25 kuzamura. Ibi byose nyine akaba ari ibibazo byerekana ko byanze bikunze ibintu bimeze nabi cyane mu gihugu cy'u Burundi, kandi akaba ari ibintu byerekana ko abarundi badafatiranyije ngo barwanye Perezida Evariste Ndayishimiye bashobora kwisanga igihugu cy'u Burundi kitagifise abasirikare bagicungera umutekano, nk'uko n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo aherutse kubitangariza urwaruka rw'imbonerakure, akarubwira ko nta basoda bakwiye igihugu cy'u Burundi gifise, ahubwo ko nyabuna imbonerakure zakora ibishoboka byose kugira ngo zicunge umutekano w'igihugu. Ibi we yabitangaje mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we ari ku murindi ukomeye cyane wo kurungika abasoda b'u Burundi muri Kongo, ndetse abandi akabinjiza mu gisirikare abategurira gutera igihugu cy'u Rwanda. Benshi bemeza ko ari ibintu bishobora gusiga bisambuye burundu igisirikare cy'u Burundi, ndetse bikanasambura igihugu cy'u Burundi, kuko ubu abatari bake mu basoda b'u Burundi bari kubona uburyo ki bahunga igihugu, bari kugihunga, abandi bakajya kwiyunga na Tabara, ndetse abandi bakajya gushaka iyindi mibereho, kuko babona neza ko nta buzima uri mu gisirikare cy'u Burundi. Ibaze nawe gukorera amadolari 5,000 ku kwezi, ugahembwa amafaranga atagera no ku madolari 100. Ibi byose nyine bikaba ari byo biri gutera ikibazo cyo mu mutwe abasirikare b'u Burundi n'abapolisi, benshi bakemeza ko byanze bikunze Ndayishimiye akwiye guhanwa kandi akwiye guhagarikwa kugumya gukorera aya mabi abene gihugu. Ibi biriko biraba gutya mu gihe bari kurwana intambara imwe gusa yo muri Kongo, hakaba n'amakuru avuga ko nyine Ndayishimiye gutera u Rwanda abigeze kure, afatikanije n'abarwanyi ba FDLR basize bahekuye u Rwanda mu mwaka w'1994. Iyi ntambara nayo akaba adashobora kwitsinda, kandi ikaba ari intambara ishobora gusiga isenye burundu igisirikare cy'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu abarundi ubwabo bari bakwiye gufatana mu nda bakikuraho ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ubutegetsi butabashakira icyiza, ubutegetsi ahubwo nyabuna buriko burasambura igihugu guhera ku bisata nka byose. Murazi igisata cy'ubutunzi aho kigeze, murazi igisata cy'umutekano aho kigeze, benshi bakemeza ko nta n'igisata gikora neza mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko u Burundi bumeze nk'aho budafise uburongoye muri kino gihe. Mu myaka 4 ikaba ishize biboneka neza ko nta mpinduka na zimwe zigeze ziba mu gihugu cy'u Burundi, uretse ko ubukungu bw'igihugu
bwatitutse ku rugero rutarigera rubaho. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wowe ico usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utaravyonda kuri sabone, aka ni kakoryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abasoda b'u Burundi barugarijwe n'ikibazo co mu mutwe. Ibisazi biravuza ubuhuha mu basirikare n'abapolisi ba Generali Evariste Ndayishimiye, mu gihe boneka neza ko yabashoye mu ntambara adashobora gutsinda, kandi akaba ari no kubategurira indi, aho benshi mu basoda twabashije kuyaga bavuga ko intambara Perezida Evariste Ndayishimiye ari gutegura ku Rwanda ari imperuka y'igisirikare c'u Burundi, kuko abasoda nka bose baremeza ko badashobora gutsinda igihugu c'u Rwanda, nabo bafatikanije n'izo nterahamwe zivuga ko zishaka kubohoza u Rwanda. Ibitaro byo mu Kamenge mu Burundi byita ku bafise ibibazo byo mu mutwe biratangaza ko byugarijwe n'ikibazo gikomeye c'umubare munini w'abasirikare, abapolisi n'abacungagereza bari kubigana bagaragaza ibibazo byo mu mutwe, kandi bikaba biboneka neza ko bamaze gutosekara ku buryo bukomeye cyane, ku buryo no kubavuza bishobora kugorana cyane. Ibi byatangajwe kuri uyu wa gatanu tariki ya 11 Ukwakira 2024 n'ubuyobozi wa biriya bitaro Bwana Egide Nkengurutsimana, wahishuye ko umubare munini w'abo mu nzego zishinzwe z'umutekano z'u Burundi uri kugana ibyo bitaro usumba kure ubushobozi bwabyo bw'umwihariko mu bijanye n'ibitanda n'imiti. Akavuga ko rwose ikibazo gikomeye cyane, kandi akavuga ko rwose byari bikwiye gutorerwa inyishu, kuko aho bigeze ni habi cyane, kuko biraboneka neza ko byamaze gufata undi murindi ukomeye cyane. Perezida Major General Ndayishimiye Evariste batazira Neva, nk'umugaba mukuru w'inzego zishinzwe umutekano mu Burundi, niwe uri inyuma y'ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe bwugarije abasirikare n'abapolisi biwe. Biravugwa ko hatagize igikorwa benshi bashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane, kandi benshi bashobora guhura n'ibibazo bitandukanye kubera ibyo bibazo biri kuboneka mu basoda ndetse n'abapolisi b'u Burundi, ariko benshi bagakomozaho ko ari ibihe bibi kandi bigoye bariko baracishwamo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Uwo mutegetsi yahinduye abo mu nzego z'umutekano abacancuro n'abacakara biwe, aho by'umwihariko abahohereza gupfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara z'abanyekongo, ubundi ubutegetsi bwa Tshisekedi bukamwishura amafaranga menshi cyane, bigatuma atita ku basirikare biwe bariko barapfira muri Kongo, kandi bigatuma atani ikintu na kimwe akora kugira ngo atabare abo basirikare bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane, ingorane ziteye ubwoba, ingorane zo kurwara uburwayi bwo mu mutwe biboneka neza ko budashobora no gukira. Ntabwo ari ibanga kuko Ndayishimiye yishurwa ibihumbi 5 by'amadolari kuri buri musirikare uri muri Kongo, yayo ayishyurwa buri kwezi. Ubundi yarangiza agahemba umusirikare amafaranga ari munsi y'amadolari 100. Ibintu byatumye abasirikare benshi bagumuka ndetse barwara indwara yo mu mutwe, kuko bariko baricirwa ubusa n'imiryango yabo ntigire ico ibona. Abasirikare bagumutse kuri Ndayishimiye ubu bari kuborera muri gereza ziri hirya no hino mu gihugu c'u Burundi, aho bakorerwa ibikorwa biboreza igufa umubiri, kubera ko ngo banze kujya guca ayo mafaranga Ndayishimiye ashaka. Abo barezwa igufa nibo biganjemo abafise ibibazo byo mu mutwe, nk'uko isoko y'amakuru yacu i Burundi ibyemeza, aho ikomeza yemeza ko uretse ababaye abasazi hari n'abakomeje kwiyahura ku rugero rukomeye cyane kubera ubuzima bubi Ndayishimiye ariko arabacishamo, ndetse kubera ibibazo bitandukanye bariko barahura nabyo muri ino minsi. Ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe biriyongera ku bukene bukomeye bwugarije abarundi, cyane cyane ko igihugu cabo aricyo cya mbere gikenye ku isi. Igihugu c'u Burundi nicyo cya mbere gikenye ku isi, ariko Neva we aho gushaka ibyateza imbere igihugu, we akabandanya gukora amabi atagira izina, amabi ateye ubwoba, amabi
yo gusambura burundu inzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi. Abarundi bakwiye kwibohora ingoyi ya General Neva kuko biraboneka neza ko aho agejeje igihugu ari habi cane, kandi biraboneka neza ko igihugu kigeze ahatemba kubera ububegito bwe ndetse no kubera amakosa akomeye cane ariko arakora, benshi bagatangaza ko ibi bidahagaze hakiri kare bishobora gusiga rwose birambitse igisirikare c'u Burundi hasi. Ibi byose biriko biraba mu gihe Ndayishimiye we akomeje umuvuduko wo kwicira akanote akorana n'aba FDLR, aho bamwe mu bagize FDLR bamwemereye akanote katari gake nawe akabemerera kubaha ubutaka bw'u Burundi bukaba ikibuga cy'intambara, kuko FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi ntizigera zambuka umupaka ngo zize guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, kuko ingabo z'u Rwanda ziba ziri hafi kandi ziba ziryamiye amajanja. Birumvikana neza ko nyine ahantu honyine hashobora kubera intambara ariko ubutaka bw'u Burundi, benshi bakanemeza ko Ndayishimiye muri ubwo buryo yagurishije ubutaka bw'u Burundi ku nterahamwe kugira ngo hakorerwe intambara, kandi ibi bikaba ari ibintu bishobora gusiga byononye bikomeye igihugu c'u Burundi, igihugu kibayeho mu bibazo bikomeye cane. Igihugu c'u Burundi gifise ibibazo bijyanye n'ubutunzi bukomeye cane. Ibi byose abarundi bakaba bishingiraho bavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo bashire ubwoba maze bakureho ubutegetsi bwa Ndayishimiye, kuko biboneka neza ko ataciza ariko arabakorera kandi nta n'ikintu kizima ariko arababwira, kuko biraboneka neza ko icyo agamije ari ugusambura igihugu c'u Burundi ku rugero rukomeye cane. Akaba ariho abatari bake bahera bavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo asezererwe ku butegetsi, kuko aho agejeje igihugu c'u Burundi uyu munsi akigejeje ku mfiro, kandi biraboneka neza ko abarundi bonyine ubwabo ari bo bashobora guhaguruka bakirwanirira, cane cane abo bajejwe umutekano bariko barahura n'ingorane zikomeye cane, ingorane z'ibibazo aho zageze no mu mutwe. Ibi nyine akaba ari ibintu bikomeye cane bashobora kwitwararika kugira ngo batabare igihugu bafatikanije n'abanyagihugu bagowe kubera ubuzima bwazimbye mu gihugu c'u Burundi. Amakuru adushikira akaba yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye akoranye n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR bariko barategura ibitero bikomeye cane ku gihugu c'u Rwanda, ariko ibyo bitero benshi bakemeza ko bidashobora kuba, ahubwo ko bizagenda nk'ibiherutse kuba mu ishamba rya Kibira, aho bateguye ibitero bakanoza n'umunsi wo kubigaba ku gihugu c'u Rwanda, bakegereza ibigwanisho bikomakomeye ndetse bakazana n'abacancuro b'Abarusiya kugira ngo babafashe kwiga gukoresha drone, ariko bikaba byararangiye baguwe gitumo n'ingabo z'u Rwanda, ku buryo n'uwarokotse yasigaye nta maboko nta n'amaguru agifise. Ibi byose nyine bikaba ari ikimenyetso gikomeye baba bariko baraha Ndayishimiye, bamubwira ko nahirahira akongera gutekereza uwo mugambi wo gutera u Rwanda bitazamugwa amahoro, ariko we ntago yigeze abivamo kubera inyungu z'akanote ariko ararungukira muri iyo ntambara, ndetse ariko arungukira muri iyo mikoranire ye na FDLR ndetse na Tshisekedi nawe bamaze igihe bakorana, aho abasoda b'u Burundi hafi 1/2 boherezwa muri Congo, benshi bicwa abandi bagafatwa mpiri, abandi bagahitamo guheba urugamba bakajya kwifatanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho, mu gihe abandi bagaruka mu gihugu c'u Burundi bakabakorera icyo bita kuboreza igufa ku rugero rukomeye cane. Akaba ariho hari kuva abo bafise ikibazo cyo mu mutwe, binaboneka neza ko kubavura ngo bakire bigoranye cane. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, mu kandi kanya kari buze andi makuru ahambaye cane azaba agezweko, byose nyene mukamuri bikurikire kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.